mwese bakunzi bacu ikaze mwaya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni kwigenekerezo rya kane myandagaro mu mwaka wa 2026 mu gatondo hitezwe ko ahatari hake mu gihugu cacu ko hazorangwayo ikirere kirimo ibicu vyinshi kiretse Gitega ni Karusi mu ntara ya Gitega Imuyinga mu Cankuzo no mu Ruyigi mu ntara ya Buhumuza eka no mu Rutana mu ntara ya Burunga hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike azoba hakanye gusumba handi azoba ari Bururi mu ntara ya Burunga hamwe n'Igitega mu ntara ya Gitega aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizabigera kuri degre Celsius 14. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cyose azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degre Celsius 32. Ejo mu gatondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 9 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 8 z'umugoroba. Nuko rero ni yana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.